Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze muhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umukenyezi yakomerekejwe n'uwo bubakanye akoresheje igipanga mu ntara ya Makamba. Agnes Niyonzima w'imyaka 32 yarahatswe kugandagurwa kuri uwu wa gatatu ndamukiza. Yarakomerekejwe cane hakoreshejwe igipanga. Uwo bubakanye niwe yashatse kumwaka ubuzima. Uwo yakomerekejwe yatemagujwe igipanga ku mubiri wiwe wose harimwo ku gihimba c'irondoka atemaguwe n'uwo bubakanye Eric Niyonkuru. Ivyo vyabereye ku mutumba Rabiro muri komine n'intara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Vyinshi kuri iyo nkuru itari nziza ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo ugucererwa mu kuriha imishahara y'abakozi biriko biratuma abakozi ba leta batakarizwa icizere. Nayo kandi ugucererwa mu kuriha imishahara y'abakozi biriko biratuma abakozi ba leta batakaza icizere. Abakozi ba leta ntibarahembwa mu Burundi. Ivyo birakora ku bakozi bahembwa na leta. Abadandaza babafata ko ari ababeshi ibubanza mu burengero bw'u Burundi. Kubw'abakozi ba leta bavuganye na SOS Media Burundi ntibishika kenshi ko hagera itariki zine z'ukundi kwezi batarahembwa ukwezi guheze. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ibikorwa vyo kubaka urugomero Jijimurembwe birikwega cane i Bururi. Ishirahamwe Orascom rijejwe ibikorwa vyo kubaka urugomero rw'umuyagankuba rwa Jijimurembwe mu bumanuko bw'u Burundi ryarafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa kuva kuri uwu wa mbere ndamukiza 2024. Igice c'abakozi cabaye kirataha. Imvo zitangwa n'iryo shirahamwe n'ibura ry'uburyo. Kubw'isoko ryo kwizera leta y'u Burundi nirariha iryo shirahamwe ibikorwa bimaze gukorwa. Umwiheburo ni mwinshi muri abo bakozi batazi n'igihe bazogarukira ku bikorwa. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi uturere tw'ubuvuzi 12 turimwo indwara ya kolera mu gihugu c'u Burundi nyene. Abantu 9 baramaze kwicwa na kolera mu gihe abarenga 1400 bamaze gufatwa n'iyo ndwara ituruka kw'isuku rike. Vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu aho yavuze ko mu turere tw'ubuvuzi 12 ariho hamaze kwibonekeza iyo ndwara. Vyavuzwe na muganga Polikarupe Ndayikeza yavuze ko kuva ku wa mbere Nzero 2024 igihe ico ciza cibonekeza mu Burundi ubushikiranganji bumaze kwakira abantu 1476 bafashwe na kolera. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV urasanga handitse ijambo sabone cange subscribe urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko hari umukenyezi yakomerekejwe n'uwo bubakanye akoresheje igipanga mu ntara ya Makamba. Agnes Niyonzima w'imyaka 32 yarahatswe kugandagurwa kuri uwu wa gatatu ndamukiza 2024. Yarakomerekejwe cane hakoreshejwe igipanga. Uwo bubakanye niwe yashatse kumwaka ubuzima. Uwo yakomerekejwe yatemagujwe igipanga ku mubiri wiwe wose harimwo ku gihimba c'irondoka hatemaguwe n'uwo bubakanye Eric Niyonkuru. Ivyo vyabereye ku mutumba Rabiro muri komine n'intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Amasoko mu gipolisi no mu ntwaro havuga ko uwo mugabo yaguye ku mugore wiwe inyuma yo kumwikeka ko yamwivye ibihumbi 100 vy'amarundi ni ukuvuga munsi y'amadolari 20. Eric Niyonkuru yakorera muri Tanzania.
yari yagumye ahiga ko hazokwica umugore wiwe aca asubira muri Tanzania kuko akaba ariko abajejwe intwaro hasi bemeza ukwihanira. Inyuma yo gukora iryo bara ababanyi baciye bashika barakubise uwo mugabo bahakwa kumwica. Igipolisi carahanyarukiye imbere yuko harengerana. Agnes Niyonzima ariko avurirwa ku bitaro vy'i Makamba. Amasoko mu buvuzi mu ntara ya Makamba avuga ko amagara yiwe atifashe neza. Uwo mugabo nawe arapfunzwe n'igipolisi mu kurindira urubanza rw'ikibiriraho ubundi bukozi bw'ikibi busa nuko hari abandi bagabo babiri bahagaritswe kuri uwu wa kane mu gitondo n'ababanyi bikekwa kuba bariko bategura ubwicanyi. Eric Kabura yikekwa kuba ashaka kugandagura bashikiwe, nawe Stanislas Minani yoba ariko ategura kwica uwo bubakanye. Abo babiri bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi i Makamba. Ukunywa ibinyobwa biboreza cane niyo yoba ari intandaro y'iyo nyifato kubw'amasoko mu bajejwe intwaro. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Bubanza gucererwa kuriha imishahara y'abakozi biriko biratuma abakozi ba leta batakaza icizere. Abakozi ba leta ntibarahembwa mu Burundi. Ibyo birakora ku bakozi bahembwa na leta. Abadandaza babafata ko ari ababeshi i Bubanza mu burengero bw'igihugu c'u Burundi. Ku bw'abakozi ba leta bavuganye na SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru, ntibishika kenshi ko hagira itariki zine z'ukundi kwezi batarahembwa ukwezi guheze. Ni ikimenyetso kitabesha. Igihugu nta mafaranga gifise. No mu bihe vy'intambara amafaranga yatangwa imbere y'impera z'ukwezi. Ivyidogwa n'umukozi wa leta wo mu ntara ya Bubanza amaze imyaka 20 akorera leta. Uko guteba guhemba abakozi ba leta bituma bagira ingorane zo guheza ukwezi bivuye ku madeni bafashe mu mazu y'idandarizo bategerezwa kwishura buri mpera z'umwaka. Turamaze kumva ko bidutera isoni kugaruka gusaba ideni tutarariha n'ivyo twafashe ubwa mbere. Kuko akaba ariko umwe mu bigisha yidoga. Ukwezi kwa kabiri umushikiranganji w'abakozi n'akazi yari yasiguye ko hazoba gucererwa iminsi 2 bivuye ku makosha yariko arakosorwa. Uku kwezi nta nsiguro ziratangwa ibidutera amakenga. Ahubwo akaba ariko uwundi mukozi wa leta agaragaza amakenga. Muri iki gihe igiciro c'ivyankenerwa vyaraduze kandi bikanabandanya biduga buri munsi kw'isoko. Ugucererwa kuriha amadeni bikaba bitarwa neza abadandaza. Mu gihe ibiciro vy'ibinyobwa biduzwa buri munsi kandi bikananyegezwa n'abadandaza na bene ubunywero, abakozi ba leta bafise uburyo buke bikora ku binyobwa kavukire. Nayo mu ntara ya Bururi ibikorwa vyo kubaka urugomero Jiji-Murembwe birikwega cane. Ishirahamwe Orascom rijejwe ibikorwa vyo kubaka urugomero rw'umuyagankuba rwa Jiji-Murembwe mu bumanuko bw'u Burundi ryarafashe ingingo ryo guhagarika ibikorwa kuva kuri uwa mbere Ndamukiza 2024. Igice c'abakozi cabaye kirataha. Imvo zitangwa n'iryo shirahamwe ni ibura ry'uburyo nayo kubw'isoko ryo kwizera leta y'u Burundi ntirariha iryo shirahamwe ibikorwa bimaze gukorwa. Umwiheburo ni mwinshi muri abo bakozi batazi n'igihe bazogarukira ku bikorwa. Abakozi barabwa n'iyo ngingo baridoga. Twirukanywe tutategujwe. Nivyo abarongoye ishirahamwe Orascom baratwemereye ko bazoturiha iminsi yose tuzomara muhira, ariko turafise ubwoba ko ibikorwa vyo kubaka urwo rugomero bizohagarara hamwe leta itoriha iryo shirahamwe. Uko akaba ariko umwe mu bakozi yidoga agatomora ko igice c'abakozi bagumye ahabera ivyo bikorwa. Abarongoye iryo shirahamwe bo bizeye ko leta itazoteba kubariha kugira ngo nabo barihe ababahaye ibikoresho vyo kubaka banahembe abakozi. Iyo ngingo yakiriwe nabi n'abanyagihugu baba ku mitumba yegereye ahabera ibikorwa vy'iryo shirahamwe. Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko babona muri uwo mugambi akaryo ko kugobotora ako karere mu kubaronsa umuyagankuba n'ibindi vyankenerwa. Abo banyagihugu basaba leta gukora uko bishoboka kugira ngo uwo mugambi ntuhagarare. Ibikorwa vyo kubaka urwo rugomero vyahagaze mu gihe umuyobozi mukuru wa Regideso hadasiba kwizeza abanyagihugu ko iyubakwa ry'urwo rugomero ari kimwe mu bizotuma hatorerwa umuti ikibazo c'umuyagankuba mu Burundi.
Ibikorwa vyo kubaka urugomero rwa Jiji Murembwe vyatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2019. Urwo rugomero rwategerezwa kuba rwatanguye gukora mu mwaka w'ibihumbi 2023 kubw'integuro. SOS Media Burundi natwe dukesha iyi nkuru ntiyashoboye kuronka amafaranga leta iheraniye ishirahamwe Orascom. Nayo mu gusozera ano makuru kandi womenya ko mu Burundi uturere tw'ubuvuzi 12 turimwo indwara ya kolera. Abantu 9 baramaze kwicwa na kolera mu gihe abarenga 1,400 bamaze gufatwa n'iyo ndwara ituruka ku isuku rike. Vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, yavuze ko mu turere tw'ubuvuzi 12 ariho imaze kwibonekeza. Vyavuzwe na muganga Policarupe Ndayikeza, yavuze ko kuva ku wa mbere 2023 igihe ico ciza cibonekeza mu Burundi, ubushikiranganji bumaze kwakira abantu 1,176 bafashwe na kolera. Tumaze kubura abantu 9 muri abo 1,476 bamaze gufatwa n'iyo ndwara muri ico kiringo cose. Yibonekeje mu turere tw'ubuvuzi 12 mu gihugu cose. Uko akaba ariko yavuze. Uturere tw'ubuvuzi twa Nahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, abanyagihugu ba zone ya Kamenge, Kinama na Cibitoke nibo babangamiwe kurusha. Yamenyesheje ko ayo mazone arimwo isuku rike kubera ubukene bw'amazi meza n'utuzu twa surwumwe mu mihana myinshi. Ubushikiranganji burahumuriza bukamenyesha ko ubu ibintu babifashe mu minwe. Mu turere tw'ubuvuzi twa Kabezi, Isare ndetse na Rwibaga mu ntara ya Bujumbura, Mpanda mu ntara ya Bubanza, Cibitoke na Mabayi mu ntara ya Cibitoke, Bugarama na Rumonge mu ntara ya Rumonge mu buraruko bushira uburengero hamwe n'ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, iyo ndwara ituruka ku isuku rike iriko irasubira inyuma. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba amashirahamwe UNICEF na Croix Rouge kubandanya bafasha mwihimiriza no kubufasha gufungurira abarwayi kugira ngo ntihagire abagendera abarwayi babazaniye ibifungurwa. Ubushikiranganji buvuga ko ivyo vyofasha kugabanya irandagata ry'ico kiza. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe. Urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza, kuroranirwa ndetse no kubandanya urabana natwe.